ihe intambara iheze nga mu Burundi bwacu hanyuma rero abapolisi barakora igikorwa cyo gusaka kuraba ibigwanisho ko bari bwabwiye abanyagihugu ngo babitange gushika kwa bamwe barabitanga abandi ntibabitanga baguze igikorwa rero gisanzwe cyo kuza barasaka ibigwanisho babikura mu mazu bavyaka batabifitiye uruhusha barinjiye rero mu quartier imwe iba yabaye nga ku kapitale barashika baradodora hacasoka umuhungu akinyaga sime gatobotse ubona ko uwo muhungu ariho agitahayo bari hagishika ari hakirikare cyane kisa 10 zo gitondo akenya kesime gatobotse ubona ko uwo muhungu aborewe yo baborewe ibiyeri ariko harimo n'ibindi bitari biyeri ubona nyere ko umuntu ayengamye hanyuma rero umupolisi aroga abandi aravuga ati jewe nigendo ngo y'abapolisi turiko dukora igikorwa cyo gusaka ibigwanisho hari ibigwanisho wowe ufise wa muhungu acababwira ati baze jene ogishika kandi monda babona numva jewe ati turakubajije hari ibigwanisho ufise bamuga ati mureka gushabura gatoyi ati je nkamuzi wanje mfise ibigwanisho de ati mfise lance roquette mfise na mine wampolisi ati ivyo ni vyiza cyane turakunda abantu batagorana ucuduha ivyo bigwanisho hanyuma rero tuce twigira hanyuma rero umupolisi mukuru abwira ndi abapolisi ati niminjire bashitse muri saro bari bashitse muri chambre wa mugabo mu gihe bashitse ngaho muri saro rero wa hungu aca kuresime aca barikikira ikirenga tambukisha ari karaza ati mwabagigwanisho cyambere ati yimfise yindi lance roquette ba polisi baca barana bati ibara riraguye aho nyene ku gitanda hariho umwana w'umukobwa akuze amaze kuza ubona yuko ari hagishika kandi ahejeje kuzubwo nyene aryamye yuguruye kujya ku mukasi wa muhunga acabereka ati mwabonye minde nayo dijya ati mine nijyaje ku gitanda umupolisi ati reka gufina aca wa muhunga acambwira ati urarira ko atari mine honyora kurara honyora ucyupfa honyora ko udakufa umugore umwe yahitanye nyene wiwe aragenda nyene we ravuye ruguru umukecuru akuze aragenda aramuvuzeje kumuvuza baca kuri busheri aje kugura akanyama kugira arabe yuko yoteka akanyama nyene wavuye ruguru agafungura akanyama kameze neza cyane hanyuma rero baca muri busheri nyene arahagarara wa mukobwa aragenda hajya karasuma wa mukecuru atereza hejuru murabona hajya amasosiso ingena bamanitse ari menshi cyane wa mukecuru ahengera umukobwa we hejeje gusuma caraza mubaza ati mbega mwana bijya mbona hajya nibiki atarika magume ni mabi ati bajya bagabo babishe nabi When the shadows fall I feel the night closing in There must be some reason for this mood I'm getting in. Kwega kwa patiri arashika arafukama hanyuma rero arirega acabwira patiri ati patiri jiwe narisha abantu kuko dasangiye ubwoko ndabanyaga amatongo ndabanyaga namazu patiri acambwira ati buhoro aha ntihabavugira aha siho bavugira politike waje ngaha kwirega Gabo babiri umwe w'umutama undi yakiri mwakuze reka atari umutama cyane bahuriye mu rubanza hanyuma rero bashaka kuja kwihagarika bagiyeho bihagarikira basanga hasigaye toilette imwe wa mugabo hadajaje cyane abwira wa mutama ati reka tuhagarike twese ko turabagabo nibaza ko ata problem kumeze nikomeze hanyuma rero wa mutama cyabwira ati ntibikunda ko tuhagarika hamwe twese itangura bihagarike wewe hanyuma hejeje umbise nanje nihagarike wa muhunga ari insist ati oya reka tuhagarike twese hanyuma rero wa muhunga ari hagarika ahejeje wa mutama cyambwira ati urazi gituma ntihagaritse cyo kimwe nawe ati je urabona mfise abagore 8 aho ikirenge ntambukisha ndiko ndaza cyaravungutse uwo mukwituma ndicara na tubiri two duhungu twari ko twogera muri base hanyuma gahungu kamwe kabwira kagenzi kako kakegangiranda kubwira inkuru zibiri imwe ni nziza iyindi ni mbi hanyuma kagahungu kati ntangurire kukubwira nziza canke ntangurire mbi kagahungu kariyumvira kati tangurira kuri nziza hanyuma kagahungu kacakambwira kati ubu nyene yamazi twicayemwo mu masegonda makeyi agira shuhe atiyo ni inkuru nziza kagani kati nziza cyane vraiment hanyuma kagahungu kacakambwira kati mbwira inkuru mbi nayo kagahungu kati ayo mazi ni ashuha ntazobashuhijwe n'izuba
Yahamagaye akana ke kagahungu arakabaza ati titiwe uri gukora iki ngaho? Amakakana kagahungu kati nta na kimwe ndiko ndakora. Hanyuma nyina camaza ati mwene wanyu muri kumwe? Atego turi kumwe. Ati nawe ari kakora iki? Atari karamfasha. Hari mu rubanza abantu bicaye neza batekanye, hanyuma rero umwana wo mwigeme yambaye impuzu nziza ameze neza cyane neza cyane. Uwo mwigeme rero bamubwiye bati fata iplato ngaho ushireko inzoga z'ubwoko bwose ugenda userve ujya mutama. Uwo mwana wo mwigeme rero akuze ageze koza gutambuka, hanyuma rero acafata ya plato ashirako inzoga z'ubwoko bwose, aragenda arashika hagarara imbere wa mutama, cabaza wa mutama ati muri ibi mfise botoriki? Wa mutama aramwitegereza buhoro wacara twenga ati ati sigahosha atasinga ishobora byinshi impinzoga gusanya. Bitoroshe ngaha mu Burundi ababingwa rero barice kwirigara bariyumvira ingene boronka amafaranga, bariyumvira ingene boronka amafaranga. Ico gihe rero ntibakora beje, bariyumvira ingene boronka amafaranga. Hanyuma rero umuntu umwe acivuga ati basha ati ngamwe quartier wacu mwamuze umugabo atinya afise ubwoba. Ati yego twe turazi umugabo atinya vraiment, atinya cyane gose, atinya cyane gose, afise ubwoba, atarvisa amahera, atavisa amahera kandi ubu ntoraronkumbanye kuyajana kuri banki yabika mu nzu. Ati mu nzi we, ati mu nzi we ni hayabika. Ati murazi ubwoko bwiwe? Bati yego turamuzi. Bati n'umututsi. Ati vyakweri? Ati none ubwira iki? Wa muhungu ati reka genda berekengire turonka amafaranga. Wa muhungu aca korokera ku taxi moto gushika kuri morgue. Aca abwira umugabo acunze morgue ati ndakwaza ikintu kimwe. Ati ngaho muri ivyo biziga ufise? Ati wowe ufise ikiziga cy'umuhutu? Ubucunze morgue ati hari ibiziga by'abahutu n'ivy'abatutsi byose biriho biravanze. Hanyuma ati none jewe ntije ikiziga kimwe ngaho cy'umuhutu wonsaba amafaranga ngaha? Ati ruwa mbere uje kukinsaba. Wa muhungu ati je ndaguha amafaranga 100,000 umpa ikiziga iminota 5 nje ndakigarukana. Amugabo aratangara ati mpe 100,000 hoho ndaguha vyose ko ari byo babisigize ngaha bitatagitwara ari gutwara. Ati okay. Aca muha ikiziga cy'umuhutu, aca kubita muri Baghdad, aca jeho bamurangiye kuri wa mugabo umatinya cyane afise ubwoba. Ashitse acabaza umunyezamu ati shefu ni hari? Ati patron ni hari. Atari he? Atari muri saro, atari kumwe nande, ati yicaye wenyene mbona umenga arafise utuntu ari karakora. Acamubwira ati genda ubwire patron wawe yuko hari umuntu yatumye ibintu yarabizanye. Aca aragenda abwira patron ati hari umuntu ambiye ko ngaho hari ibintu wamutumye we none abisajya mu modoka. Ati none yashaka umwugururire kugira bigushikirize. Patron nta na kimwe yicura. Acabwira wa muhungu ati niyinjire. Wa mugabo wa munyezamu aragenda abwira wa muhungu ati patron avuze ngo niwinjira cyinjiza imodoka. Wa mugabo acarashika aramaza ati namaki wewe ararabasanga namuzi. Ati none hari kintu nagutumye wewe? Ati yego. Ati ke waranimye kintu? Ati nagutumye iki? Ati wambwiye ngo ninaza n'ikiziga cy'umuhutu uzompa 5,000,000 none ikiziga kiri hajya mu modoka. Wa mugabo acaragenda atera cya kiziga aterika imbere. Wa mugabo mucaca aragira ubwoba ati jewe nagutumye iki? Ati wambwiye ko naza n'ikiziga cy'umuhutu mpa 5 million none ikiziga ngiye karafukura. Ati singi kisina kizanye. Wa mugabo araraba ati kuko imana ati jewe ati wewe nyene warakintu mbwira ko ndakizanye 5 million ucumpa nuko nyene nta kindi kiziga ngiye. Wa mugabo ati ndagusabye uvuge buhoro buhoro. Acagenda mu nzu 5 million. Mugabo wa muhungu acaguma avugira hejuru ati ego me wewe ndo wakintu imiranzi. Madame ari mu gikoni yumva abantu muri saro basanda bariko barashwana. Acaragenda araraba ashitse abona ikiziga kiri ngaho. Acabaza umugabo ati pa nibiki bibiri ngaha vraiment? Ati reka ndakubwira. Ati jo ati ntakuhende uwo mugabo wawe yambwiye ngo naza kiziga cy'umuhutu nganga kizanga mu nzi kiziga araza kumpa 5,000,000 none yayanyine. Wa mugore ati reka tekereza ntuvugire hejuru ntagire n'ababanyi bavyumva yuko twe twagutumye ikiziga bahava bibaza ibintu byinshi ndagusabye bireke. Acariruka mu nzu azana zibiri. Wa muhungu 7,000,000 ashira ku mufuko acasiga cya kiziga ngaho arasohoka. Ageze hanze baca baramuhamagara bati none ga muhungu we kiziga wakizanye gisize ngaha none genda ugitwaye basi. Wa muhungu ati pa question izo ndwi mu mpaye nizo kukizana nkagisiga nimwongere kizindi zitatu cyo kuzitwara. Aca asubira kwirigara ati ninguze tuze kunyutuyere. Karasirikira inzoka iramujya mu nda araribwa cyane. Hanyuma arahagarara acekura kunda abwira ya nzoka ati wanzoka urakumbura unge bworo buhorosha kuko ninapfatura jana. Ibihugu babiri baratemberaniye nibisanzwe cyane. Hanyuma rero umukuru w'igihugu wa mbere abwira wa kabiri ati wewe ndakwereka. Ati we ntibagusonera mu gihugu cyawe? Ati cewe. Ati kubera iki? Ati reka je basonera kandi ndakwereke. Acabwira umushoferi ati ngo hano
ati fata iyo nkoho wa mushoferi afata inkoho mu ntoki ati shira ku mutwe ashira ku mutwe ati ni wirase pum maunda charira sarapa ati wawongeje ko bansondera ati nawe gira ndabe ko bagusonera acamagara umushoferi wiwe ati ngo hano ati fata inkoho afata inkoho ati sharja arasharja ati shira ku ikrana shira ku mutwe ati ni wirase wa muhunga cayikorera hasi wa mushoferi ati nyakubaho aya masaha amaze koregwa none umugore agwaye cyane ari mu bitaro agira apfe umugabo yari umukoronere aja kumuraba arashika muhagarara hejuru aramukorakora madama merewe nabacana agira apfe koronere ariwe mugabo wacara amazi ati sheri wanje uburero mbwira urabona yuko ugira witaba umuremyi kandi abana yuko udakira imbere yuko witaba umuremyi urashobora kumbwira byose kugira ngo ugende umburutse ku mutima hanyuma wa mugore agira apfe ati nukuri ko Imana mu sheri nta bintu byinshi je ndakubwira ati twabanye neza ati mugabo mu buzima hari ibintu bibiri nagize vraiment kandi nigeze ndakubwira ati narazananye n'abandi bantu deux fois wa mugabo ati kabiri gusa wa mugabo ati kabiri gusa nukuri ko Imana hama wa mugabo ati none nomenye ingene vyagenze hama wa mugore ati ubwa mbere hari kumwe nazananye n'ujya mu koronere mukorana niwe twazananye ico gihe wari ngaha wari wagiye mu rugendo rwo hanze hanyuma wa mukoronere ati ntacyo ujye mu general naho ndamwanka nta kibazo vraiment ndakubabariye hanyuma ati none numenye ubwa kabiri wa mugore ati ubwa kabiri naho yari hamwe n'ijya kambutwara kwegisha abana abwira abana ati mu ijambo ry'Imana ritubwira yuko twese abantu dukomoka kuri Adamu na Eva ubonye ntakane kagahunka cagahagarara kati no pas question mwigisha ivyo bintu uvuze sivyo kuko je papa ambwiye yuko tuva ku nguge wamenyesha Imana acabwira kagahunga ati ivyo umuryango wanyu sininjiramo agongo kabajije inakuruka ati nyoku amenyo yawe arakomeye inakuru ati sigaho kibono ati amenyo yanje nakomeye sinshwa guhekanya ibintu bikomeye kagaho kaje kamubwira kati kwa ruko rero ndabiriye inyama umugabo umwe yagiye gufungwa hanyuma rero arashika mu cyumba muhaye asanga hari wundi mugabo nibisanzwe baraganira ati we uri ngaha kubera iki aramubwira hanyuma wenda ati none we gukonda gusanze ngaha ufunzwe niki ati joroshe gituma mfunzwe ngaha ati je nashikiwe n'ibintu reka nakubira ingene vyagenze ati je narumunyezamu nkaba ncunga ibikono binini ya cyane ibikono bimwe vyarimwo essence ibindi bikaba birimwo amazi hanyuma rero umunsi umwe inzu dufatanye iruhande irasha ihiye ko je hari ibikono birimwo amazi n'ibindi birimwo essence baza kunsaba ngo bacume ku mupira ku gikono kugira ngo bashobore kuzina iyo nzu y'umubanye yari yiye ndabemerera baraza bafata umupira baraza gucomeka mugabo ho gucomeka ku gikono cy'amazi barihenda bacomeka ku gikono cya essence hanyuma wa muhunga ati yo none gasha izo nzu zose niziri uruhande zaciye zifatwa wa muhunga ati oya ahubwo si ivyo zose zaciye zizima So look into my face, Marie Claire, and remember just who you are. Then go and forget me forever. But I know you still bear the scar deep inside. Yes, you do. I know where you go to, my lovely, when you're alone in your bed. abakobwa babiri bahengamye cyane bavuye gukora ikibazo bageze hanze umwe abaza mugenzi we ati we wakoze iki gashajya mu kibazo ati cyari kigoye n'ukuri kw'Imana wa mukobwa ati jewe ntarakimwe nakoze nasujura ukaratasi gwera de kujya barumaye uwo mukobwa wundi nawe ati noneho nibabona turuko turaganira bavaye baza ko twatrishije kuko nanje narusubije gwera de ndege ivuye no muri Afrika igiye iburaya hamarero abantu babicaye mu ndege batekanye muri iyo ndege harimo umuzungu avuye no muri Afrika yari yaguze inguge yirabura nigozi kugira ngo aje kwerekana buraya inguge zo muri Afrika ingene zimeze ko ari inguge zimeze neza cyane hanyuma rero iruhande y'uwo muzungu atwaye inguge hariho umugabo ubwirabure avuye no muri Afrika atazi buraya ingene bimeze agiye atekeye impamba yaratwaye imihwi ayirize azarajya umwe hanyuma rero urugendo normale hanyuma rero haheze umwanya wa mwirabure ashaka kuja kwihagarika ko imihwi yari itangiye kuba myinshi munda arihagarika arahaguruka aja kwihagarika agarutse aravye ku ntebe yiwe asanga iyo arajyagoye asanga ya mihwi yarasize ngaho yose ntayikiriho arabona ko ari yangwe gahiriye acabaza wa muzungu ati nyakubaho muzungu none gashaho je ngahe naye mpagurutse ngiye kwihandura hajya nahasize imihwi ngaha none imihwi yagiye he wa muzungu nagahemo kenshi acamwirika yanguge ngo baza mwene wanyu ngaho wa mugabo arahora
hanyuma rero aheza kanya urugendo rubandanya wa muzungu nawe ashaka kwihagarika arahaguruka agenda kwihandura agarutse aravye kuri yandi basanga yanguge yapfuye wa mwirabure yayinize wa muzungu arashimura cyane gose ko arazi uko atwaye ikintu giyambaye cyane acabwira wa mwirabure ati ninda hejeje kundiga inguge yanje ninda nizi inguge yanje wa mwirabure acamubwira ati izabavukana kirazira kuvyinjiramo bajije umwana wiwe ati mbega ko nguma mbona uronka amanota mabi qu'est-ce qui se passe kakana kaja kamubwira kati sinereka kuronka amanota mabi mama kuko sije ndayiha tubiri twari muri circulation turiko turatembera buhoro buhoro bagize gucyantu hatabona neza bano umuhungu n'umukobwa bariko barasomana basarishije kagahungu kaja kabwira kagenzi kako katifatiyo topito neza cyane upime ku muntu ujya muhungu ashaka gutwara ijojo ujya mwigema afise ntubona ko aguma yikwega mugabo umwe yakora ikibi cyane gose uwo mugabo rero arapfa umunsi apfuye rero araduga afata inzira isanzwe kwa Petero amwitegereza acara mu gitabo cyamubwira ati rondera iyo uje mugabo ahandi dushaka kukwakira ndavyize wakoze hanyuma acatumbera ku purgatori ageze ku purgatori asanga uyicunze acara mubwira ati je narinje ngaha hanyuma udacunze purgatori afata igitabo araraba ati oya ati pas question ati gandi dushaka kukwemera acaja mu rudahera asanga shetani ricaye ukuguru kukundi shetani ramuraba ati je ukuri iki ngaha ati ndarinje ngaha kose banyirukanye shetani raraba mu gitabo ati ja ati gandi ushobora kwinjira subira iyo uvuye umwe yabajije mama wiwe ati mbega mama ati je navutse gute nyina ati twaravyutse mu gitondo dusanga hajya mwishu mu murima imana yaguteretseho tugusanga mu gashukeza cyane umwana araryoherwa heza kanya arama ati mbega mama nashaka kukubaza ati kaje gato yikanje nako gashiki kanje kavutse gute hamanye nati nujya nyene twaravyutse mu gitondo tugize gutya turavye mu murima dusanga yicaye mwishugwe giza cyane wa mwana arahora heza imisi wa mwana yinjiye mu nzu asanga abavyeyi biwe bari mu rugendo bariko baratambuka acabaza papa we ati mbega papa uri kurarima papa we ati mbega papa uri kurarima papa we ati mbega papa